Mwahisemo neza kugumana na televiziyo Isanganiro tubaramutse tubahikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ingingo zimwe zivuga ikintu n'igihushane cyaco mu nteguro y'itegeko rigenga amatora ngo zirakwiye guhinyanyugwa bisabwa na Francis Rohero arongoye umugambwe FP Ineza agafatira ku ngingo za 42 na 43. Abamenyesha makuru bo mu Burundi baranegura ifungwa rya mugenzi wabo Sandra Muhoza akorera ikinyamakuru Ranova mu ntara ya Ngozi, basaba ubutungane kumenyesha icapfungiwe atakimwagiranaho ngo yezwe. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubahikaze. Twongera kubaramutsa tubahikaze kandi muri ano makuru abarundi barenga ibihumbi 300 barakeneye gufashwa vyihuta kubera ingaruka zibiza byavuye kwihindagurika ry'ibihe mu Burundi. Biri mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kuri uyu wa kabiri bawufadikanije n'ubuserukizi bw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Leta y'u Burundi igahamagarira abayifasha mu iterambere kuyishigikira bimwe biboneka kugira ngo mu guhangana n'ibiza bivuye kuri iryo hindagurika ry'ibihe. Iryo tangazo rero ryerekana ko Uburundi buri mu bihugu 200 bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe ku isi, ribandanya ryerekana ko gushika mu kwezi kwa gatanu uno mwaka hazoba hakibonekeza imvura nyinshi gusumba iyimenyerewe nkuko ikigo kiraba ivy'ibirere Ijebu kimaze kubimenyesha. Hagati aho leta y'u Burundi ngo ikwiye guca imenyesha ko iri mu bihe bidasanzwe kandi igatunganya inama y'abahinga bari mu mbere na mvamakungu kugira ngo barabire hamwe ibikorwa vyihuta vy'ubutabazi mu ntumbero yo guhangana n'ibiza biturutse kwihindagurika ry'ibihe haherewe ku kwegeranya ibitigiri by'ibiriko birononekara. Bivugwa n'umuhinga mu bidukikije hamwe kandi no gutunganya ibisagara. Professeur Bernard Sindayihebura ashimira leta kuri iyo ntambwe ishitseko. Ngurukira gose cyane kuko narabonye umuntu aje wenyine kuko barerekanye n'abantu bakeneye gufashwa, barerekanye n'ibintu bimaze kononeka, ariko rero nkuko ahandi babikora ni leta yategeza gusohora yuko igihugu kitari mu bihe bisanzwe, hanyuma rero nabo bafashije mu gusohora iryo tangazo bagaca bafatanya n'abandi bo hanze. Hari abayapani murazi ko bakorera ngaha, hari Union Européenne, hari abandi batandukanye. Ikindi naco benshi ntibavyibuka mu mwaka w'igihumbi 1964 hamenga amatarike 2021 harabaye inama yakoranije abahinga abantu bo mwisi yose, kuko ivyo bintu byabaye byari gitangazo urumva byari bimize nkuko nyene byabaye. Ubu noneho urumva byamaze kurengana rero leta y'u Burundi rero yosaba rero nuko abantu iyo nama yobera ngaho Bujumbura abahinga bavuye hanze ubuza bakorana n'abarundi nyene kugira ngo tutangure kuraba ivyo bintu byononeka ubugene bingana nibyo bizoca bifasha ubugene tuzosubira gutunganya mu gihugu mu myaka izoza. Hariho nk'abantu bategeza kuraba abahamutse burya bariho abo nabo nyene ubuza bakiga ukene boshobora kubafasha. Icihuta
leta ni yemeze yuko igihugu kiri muri byo bidasanzwe. Hariho ikintu bise mu gifaransa pas de réponse, ni nyishu urumva mugabo hari hakwiye kumenya cyane cyane nko mu Gatumba, mbega abantu bo mu Gatumba bakenewe uburaro bangana gute, abanyeshuri mu Gatumba bose bangana gute, abantu abororozi bari batunzwe no korora bangana gute, ahantu hose bahora ari nko mu Gatumba urabona haniniya hacitse ikiyaga hangana gute, abantu bose urumva ivyo bihoro nibaza yuko tutababironka. Aho rero byo bifasha rero yuko abahinga bakoranye bo hanze nabi wacu bo bikora nkuko babikoze, kandi dushimira cyane leta y'u Burundi kubera kuko urumva nko kuri poro hari hasigaye amasantimetero 6 rujya ruhome barabubatse, urumva poro ubundi giye kononekara yasa do pomare nayo nyine barayubakiye. Nibaza yuko rero mu bisata bitandukanye ari nko kuri aeroport aba engineer baho bakwiye kuraba neza hirya no hino ahantu hose, kubera kuko imvura iracagwa amazi ntazararonkaca kuko birashobora gushika amazi agashobora gushika hariya nyine. Byose rero ko dutomboye duhishije tukaba dufise abahinga bari ngaho bose. Mu gisata cy'ubutungane, umumenyesha makuru Sandra Muhoza akorera ikinyamakuru Ranova mu ntara ya Ngozi ari mu minwe y'igipolisi kuva ku munsi wa gatandatu, nkuko amakuru ava mu gipolisi avyemeza, nubwo ayo makuru nyene adatomora ahapfungiwe. Mu muryango wiwe eka mbere no mu kinyamakuru akorera bavuga ko Muhoza yitavye telefone y'uwari yemeye kumuha amakuru, ariko inyuma yo kwitaba iyo telefone ngo ntawasubiriye kumukubita ijisho. Bavuga ko bataramenya icyatumye ahagarikwa n'ico yagirizwa. Umukoresha wiwe asaba ko yorekugwa amatohoza akabandanya yidegemvya. Hagati aho abamenyesha makuru bo mu Burundi baranegura iryo fungwa rya Sandra Muhoza ariwe mugenzi wabo akorera ikinyamakuru Ranova mu ntara ya Ngozi. Bakabona ko yafashwe hadakurikijwe amategeko. Abaganiriye na televiziyo Isanganiro basaba ubutungane ko bwomenyesha abarundi ico mumenyesha makuru apfungiwe, maze busanze atakimwagira ngo yezwe arekugwe. Aba ni bamwe muri bo. Twe mu muryango w'amenyesha makuru inkuru twakiranye kababaro kubona umumenyesha makuru akora akazi k'igihugu kabanyagihugu kanetse na kisi yose ahamagara n'umuntu ku telefone, birateye n'agahinda. Umumenyesha makuru mbega bitanga gutya bahamagara umuntu ku telefone, umumenyesha makuru asanga afite akazi ko kumenyesha ibintu abanyagihugu b'abarundi n'abanyamahanga, akagenda ko nyene mbega mu gihe cy'amatora mu nezo bimeze gute. Mbona ko bibabaje, bwi rero twabyakiriye nabi, tukabona ko nyabuna abo vyega bose bonyarutse amaguru masha bakerekana mugenzi wacu umumenyesha makuru Sandra Muhoza ahantu ari, bakavuga nico yagiye. Twarumvise kuva mu mpera z'indwi iheze hari ku gatandatu umumenyesha makuru Sandra Muhoza akorera ikinyamakuru Ranova gikorera Ingozi ko yahagaritswe, ahagarikwa ariko ahamagawe n'umuntu, kandi uwo muntu adahobahoba ujanye n'ibiro bikuru by'iperereza, aramwitaba amubwira yuko giramuha amakuru ajanye ngo n'amavoka, niko twavyumvise. Ivyo rero twavyakiriye neza ingene mumenyesha makuru yohamagwa bagira murangira inkuru hanyuma gacahagarikwa. Gushika ubu ntituramenya ico mumenyesha makuru Sandra Muhoza afungiwe. Twasaba yuko umumenyesha makuru yorekugwa akabazwa yidegemvye akabandanya ibikorwa vyiwe akegera n'umuryango. Twebwe nk'abamenyesha makuru dutegwa amakenga n'ibijanye n'amagara yiwe, uko kuntu yafashwe uno munsi atawuzi neza ahapfungiwe, atanuzi nico yagirizwa neza. Aho rero ico ni cyambere giteye amakenga. Ikindi naco atora rikaregereza, tukaba tuzi yuko muri bino bihe by'amatora abamenyesha makuru n'amaradiyo rimwe nayo nyene hari utuntu twaza turayakorako. Ubu rero turashobora guca twibaza tuti mbega ni cyagihe nyene c'amatora ko yemereje hagomba hasubire utundi tuntu nka tumwe duhora twigeze tuzo turibonekeza mu myaka iheze. Ikindi twovuga uwo muntu amuhamagara muri ubwo buryo ni ikintu cyari giteguwe, si kuvuga ko ari ikintu cyari kije ubwo nyene muri uwo mwanya nyene ngo kirashitse ngo acamuha, ni ikintu kiba categuwe. Kuri rero ko kiba ko ari ikintu categuwe
kiraguze ico kigamije tubona gikwiye kubaho kugira ngo tubaranye dukora uno mwuga wacu ufasha mu iterambere ry'igihugu ufasha kugira ngo abarundi bigishwe nuko ubwa mbere Sandra Muhoza homenyekana ahantu ari Sandra Muhoza akamenyekana cyo azira twebwe nk'abamenyesha makuru tuvyakira nabi no kuvuga ibintu uko biri kugeza kino gihe ntituramenya ico yagirizwa guhamagara umuntu mu buryo ataribwo hanyuma noneho ugaca umufata ukamutesha mu mvuto atakintu na kimwe uri kuramwagiriza ivyo ni ibintu bibabaje bikwiye gukosorwa ico kogwa nuko bomenyesha ico Sandra Muhoza yoba yagirizwa hanyuma ubutungane bugakora abone hawe akarenganyo Sandra Muhoza yeze bakamurekura vuba hagize kimwagira kikamwagira mugabo ko bamufashe hari ico bamwagiriza nibacerekane hanyuma ubutungane bukore vyiza tusaba yuko yosubira ku murimo ikibanza cyo menyesha makuru kiri hajya nyene mu menyesha makuru hajya korera kiri ngaha mu gihugu kuja kurondera makuru akayashikiriza abanyagihugu kujya nyene bisanzwe akazi kakabandanya gakorwa mu gisata cha politike tubandanye amakuru yacu kubona hari ingingo zimwe zivuga ikintu n'igihushane cyaco mu nteguro y'itegeko rigenga amatora ngo bisigura ko ubutegetsi buhari bubigira nkana kugira bukumire abandi mu matora bivugwa na Francis Rohero umukuru w'umugambwe FP Ineza uturorero dutangwa nako ku ngingo ya za 42 na 43 z'iyo nteguro y'ibwirizwa rigenga amatora zivuga ko intumwa z'imigambwe zitegerezwa kuguma ku biro vy'itora kandi bagasinya ku cegeranyo ca nyuma cerekana ivyavuye mu matora ariko izo ngingo nyene ziragaruka zikerekana ko umukono w'umwe canke uwundi utabonetse bivuye ku kuba atagumye ku biro vy'itora ataco bihindura ku vyavuye mu matora. Francis Rohero abona ko ingingo nk'izo zikwiye guhinyanyurwa. Abantu bose bari mu matora bategezwe kuyacungera. Kubivuga mu majambo no mu mategeko ni ikintu ciza. Mugabo kenshi mpora ndaba yuko iyo hageze muri nankana biriko birakogwa. Abantu bari mu nzego zo hasi, abantu bari mu gihugu usanga babigira ukundi. Kandi usanga n'abariko barabirorera badashobora kuronka isaganyirizo zigene babikora. Ico rero mfatira kuri kimwe navuga ni ingene abantu babigishwa ivyo bintu kuko amajambo avugwa ashobora kuba ari meza mugabo ingiro hasi mu bariko barabikora bigishwa ibindi basigurirwa ibindi bishobora kutagira akamaro na gatoyi mu biriko birakogwa. Ivyo niko ndabifata amategeko y'u Burundi washaka si kenshi nkunze kuyanegura menshi abari meza mugabo muri iyo ntumbero ingene akurikizwa nico kibari kibazo. Ivyo nibaza yuko ko bari gukwegerako vyategerezwa kuba itegeko ibwirizwa kuko umuntu kugira yemeze yuko uwundi yatsinze uwatsinzwe nuko baba bashize hantu mukono bakabisinyira. Narabibonye ko matora heruka ari na henshi baza gusinya n'abarorezi badahari n'abandi bose batariko barabikurikirana. Ubwa mbere mu kwibuka yuko amategeko bemeza yuko abantu bahagararira ari sentezo kubashiraho kuko abahagararira amatora bategeza kubaho kugira ngo bemeze ko ivyashitsi byafunditswe arivyo. Ivyo rero kenshi ntibabishira ku ruhara na cane ko dusanga n'imigambo ija mu matora kenshi biri mu bukene idafise abarorerezi bose bakwiye. Ugasanga n'abarorerezi bamahanga babankiye kwashika. Ivyo byose nibaza yuko vyogira akamaro kugira ngo abarorerezi babe benshi babari kuriye kugira ngo uzotsindagira ati natsinze ku mugaragaro bose babona. Ivyo rero ayo mategeko gushikaho onye unavuze ngo naho batobaho cerekana yuko uri karabigira ataba yumva neza ko ejo bizogira akamaro mu bizoba ashobora kuvuga ivyo yifuza. Niba bifuza ko igihugu kibandanya mu ntumbero nziza yo kubaho riciza bo bikora ku mutima wabo barongoye muga kubibasaba mu gihe batabafise uwo mutima w'iki gihugu kigenda kirongorwa kugira ngo gitere imbere ico nosaba nta nico cyo bakimaze. Ni muri iyo ntumbero nibaza yuko abarundi baza bararaba ibiba bakabifatira kwa karorero ejo bizoguma bigira ico bimara. Hari abantu benshi mwibuka muri kahise y'iki gihugu bashaka ko amatora agenda uko bashaka uno musi ntibakiri ku butegetsi baravyicuza n'abandi bahari uno musi naho bogira ibishoboka kugira ngo bahagume umunsi umwe bazohava kandi ibintu bizobandanya mu gihugu.
Mu gisata c'inyubako dusozera amakuru yacu ibikorwa vyo gukora ibarabara rikuru nomero 3 Bujumbura Rumonge ngo vyahagaze bivuye ku kutumva kumwe amasezerano ari hagati y'ishirahamwe Sogea Satome ryahawe gukora iryo barabara hamwe na leta. Umuyobozi mukuru w'ikigo ARB kijejwe amabarabara mu Burundi asigura ko iryo shirahamwe Sogea Satome ritari kwihutira gusaba guhagarika ibikorwa ahubwo ngo ryategerezwa gushikiriza ibarabara ibikorwa vyarangiye nkuko vyari biri bitegekanijwe mu masezerano. Constante Bigirimana asigura ko umugwi w'abahinga uriko urasuzuma ko ivyari muri ayo masezerano vyubahirijwe imbere yuko ibikorwa bisubira kubandanya. Gituma bicumbagira nibaza ko gushika kuri no saha amakuru dufise amakuru ahagaze ku imyidogo yishera hamwe Sogea Satome iyo myidogo igaca nahitociye kuko nk'amakete mfatiye ku ikete riheruka batwandikiye bajyanditse itariki 10 z'ukwezi kwa 4 2024 iryo kete ryashitse ngaha muri buno buyobozi bwacu itariki ya 11 jeno rifata ko ryari kete ryo gutumenyesha ko bagira bahagarika ibikorwa bakadusaba yuko ngo duhagarika ngo no guharura ibiringo ariko nikindi bashiramwo barasaba ibintu bijanye ngo no kubaharurira ico no kwita mu gifaransa revision des prix bagasaba kandi nuko baharurirwa stoke bakoze y'ibikoresho novuga nti harigiyemo kwihenda bihenze muri procedure bakurikije bongera bihenda mu byo batwandikiye badusaba ko bandikira harimwo ico bise suspension de délai iryo kete banditse twebwe si ivyo twari turindiriye twe twifuza ibikorwa bikoze biheze no kuvuga rero barafise amasezerano basinyirana na leta ayo masezerano twebwe twari turindiriye ko bayakurikiza hanyuma bakaduhamagara badushikiriza ibikorwa biheze rero ntibari kudusaba guhagarika ibikorwa ko twe dukeneye ibikorwa biheze ariko ikindi naco novuga ni iki kijanye no kubaharurira ibikoresho bafise muri stock ivyo bikoresho bafise muri stock harimo ikaburimbi hakabamwo no rucekeri niko no vyita navuga ni bitume hamwe na konkasi ivyo kubwanje basinya amasezerano na leta basinya amasezerano y'ibikorwa twebwe turindira ko badushikiriza ibikorwa bikoze biheze ivyo vy'amastoke bafise n'amastoke bafise n'ibikoresho byo bafasha gushikana ibikorwa untambwe ituma vyakigwa n'uwabahaye ibikorwa. Nayo kubijanye no gusanura igice ca Rumonge Nyanzarake c'iryo barabara nyene Constante Bigirimana umuyobozi mukuru w'ikigo ARB kijejwe amabarabara mu Burundi avuga ko ibikorwa vyasubiriye kubandanya ariko ngo iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika riracari ikibazo n'ubunyene. Constante Bigirimana n'umuyobozi mukuru w'ikigo ARB. Hari ikindi gice kigera kabiri kiriko gikorwamwo n'ishirahamwe ry'abashinwa ryitwa Chiko. Ubu rero kuva mu kwezi kwa gatatu barasubiye ku kivi bariko barakora naho ibibazo bitabuze cyane cyane ikibazo gihanze twebwe twese mu bikorwa byacu ikibazo kijanye n'ibitoro ariko ubu baratanguye bariko barakora haracyarimo ikibazo gitoyi tukirindiriye kuvugana nabo dusangiye ibikorwa ni Regideso ni BBS kukijanye no kunguruza ibikoresho byabo kugira ngo babikure mu gice kizoba kirimo ibarabara. Ivyo rero ntibirakogwa nkuko tuvyifuza ariko ababijejwe ubu bariko barategura inzandiko n'ibiganiro kugira ngo ivyo bikoresho bashobore kubikura mu nzira ibikorwa bibandanye. Intambamye ntizibuze turafise intambamye kuri no munsi ijanye n'iduga ry'urugero rw'amazi ya Tanganyika. Iryo duga ry'ugo rugero uno munsi ikaba iriko irahomora inkengera zibarabara gushika naho hariho igice kinini hamaze gutwara. Rero ico gice kimaze gutwarwa
bizosaba ubundi buhinga dutegerezwa kwiga ingene ibarabara tuzokora ryo bari barabara rikwije amategeko turiko turaraba ingene ihindagurika ry'ibihe ryateye ingorane kwibarabara ry'igihugu rya gatatu twashaka gukebura abantu bamwe bakoresha iryo barabara cyane cyane abakoresha imiduga minini iremereye nk'ishirahamwe Buseko n'ishirahamwe Burarudi twobabwira bereke inzira zindi abo bantu babo bokoresha kuko ejo na hirya y'ejo barashobora kugira amasanganya kandi bakayatera n'abandi bantu bitari bikenewe twebwe twashaka ko muri uno mwanya hariko harakorerwa ibikorwa muri kino gihe hatameze neza yuko boreka kuhakoresha. Aniho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.